Kunzi wewe uri kuradukurikirana haba ku buhinga bwa none ico bita social media kuri ubutumwa bw'amahoro eka mbere no kuri Uba FM radio aho ni kuri YouTube nawe uri kumwe natwe kuri Facebook ni kuri ubutumwa bw'amahoro ukaze naguteguriye ijambo aho ngiye kukubwira ni wewe wihebuye kubwo umaze igihe kinini utararonka ikibondo Yesu Kristo ari kumwe nawe. Nivyo umuryango urimwo ufise ibibazo bitandukanye wibaza ati uyu muntu amaze imyaka 3, 4, 5 yubatse ntararonka ikibondo, ariko Imana iri kumwe nawe kandi igiye kukugirira neza. Ico rero usabwa nukuba imbere y'Imana nugusenga. Ana ico yakoze ngo yama imbere y'Imana, yamaririra Imana maze Imana imugirira neza. Birashoboka yuko umuryango w'umugabo wawe uri kurakubwira yuko atacumaze muri uyo muryango. Birashoboka yuko umuryango w'umugabo wawe uri kurakubwira yuko waje guhonya umuryango wabo, ariko Imana iri kumwe nawe. Imana ntizoguta, guma kumavi kandi niwihebure. Hariho amajwi atandukanye akwereka mbere abantu mwagiriye ubukwe rimwe, mbere nabo watanze bamaze kuronka ibibondo, bageze mu bibondo 3 canke 4 5, ariko wewe nta kibondo uraronka, ariko Imana iri kumwe nawe niwihebure. Yesu Kristo numufasha wacu kandi adushoboreye byose. Aratubwira ngo mwisi ndazi yuko muri namarushwa ngo ariko nimuhumure jewe naranesheje isi. Ni ijambo ry'Imana dusoma muri Yohana. Byumvikane yuko mu bibazo byose turiko turacamwo, mu bibazo byose uri kuracamwo Yesu Kristo ari kumwe nawe. Norangiza hari ijambo mbwiye uyu mugabo umukenyezi watararonka ikibondo, ifatanye n'umukenyezi wawe musengere, muganirize, bakumwe nawe, muremeshe ibibazo byose mubifate kumwe, maze mwese musenga Imana kandi byose bizogenda neza kuko Imana yacu ninanirwa. Mwari kumwe na mwene so niyo kwizera Philbert, umunyesha makuru kuri radio ubutumwa bw'amahoro. Ni jewe numvise yuko no gusangiza rino jambo kugira ngo Imana ishishikare kubana nawe ne wihebure. Yesu Kristo aguhezagire.